umunsi nifuje ko twosigura uyu mwibutso uvuga uti utakuzi ntagusumbye. Abatari bake baramenyana nuko ukumenyana rero nikakaba kamenyero. Hari abavuga ko bakuzi bakubonye urengana, ariko iyo bavuze rero ngo utakuzi ntagusumbye inka baba bashatse kuvuga ko iyo umuntu utamuzi ari vyiza kwirinda kumwibwira kikintu kuko ushobora kumwihendako. Utakuzi rero afatiye nkuko akubona canke ashobora kugufata ukuntu nibisanzwe, urashobora no kumwihoza kugira ntamenye vy'ukuri uriwe, kuko ushobora kuba uri umuntu azomugirira akamaro kuko yabuhaye agaciro gato kumbure mu nyuma akazoza gusanga ivyo yibwira atari ivyo. Iyo rero umuntu utamuzi ni vyiza kutibwira ko ari muto canke ari munini cane mu gihe uzi neza ko ashobora kugutangaza. Nitwibwire rero, uyu mugani uza kwibutsa abantu bakunda kwibwira ibintu, kabona umuntu ugaca wibwira ngo uyu ivyiwe bimeze uko n'urya bimeze kujya, kuko murazi ko nabambwiye itigeri bukuri. Ni vyiza rero ngo gufata akanya ukabana n'umuntu kugira umumenye ubone vy'ukuri niba hari ico wumurusha. Naho rero havuye uwo mugani wo kwibutsa abantu kutibwira, kutihenda ku muntu abavuze ati utakuzi ntagusumbye inka. Kazoza FM, be your own boss.